bakunzi ba Holy Altar turabaramukije. Uno munsi twagize tena uwundi mugisha wo kubonana n'umukozi w'Imana Nduwimana Faxade. Hanyuma murabona muri bino bihe ni bihe by'iherezo, kandi umuntu akwiye kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Kubw'ivyo rero umukozi w'Imana ari ngaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo umuntu wari we wese yitegurire kugaruka kwa Yesu Kristo. Murabona ko ibihe bigenda biba nabi, kandi umuntu atihenze atari nk'impumyi arabona ko ibimenyetso Yesu yavuze ko bimaze gushika byinshi. Kubw'ivyo murabona ingorane ziri mu isi, ibyo byose nibyo Yesu yavuze ko mu bihe by'iherezo hazoza ibihe bigoye cyane. Rero nivyo bihe turimo, umuntu yoba yibaza ko ibihe bizava biza guhindura ngo bimere neza, cyo baracibagira. Ibihe nivyo kwigera bimera neza, ahubwo hakumera neza bizogenda biba nabi cyane. Egome, hanyuma umukozi w'Imana Faxade turakwakiriye cyane. Amakuru? Ndashima Imana kweri. Karibu cyane kuri runo rubuga rwacu, aho twumviriza ubutumwa bwiza bubohora abantu bari mu vyaha, bukongera bugatera intege abantu bariko barabandanya urugendo ruza mu ijuru. Mugize neza cyane. Egome cyane. Hanyuma Musa ndabona uraberewe kabisa. Murakoze. Murakoze. Karibu cyane rero, karibu. Asante sana. Hanyuma kumbure hariho abantu batakuzi, kumbure babonye ishusho yawe ubu unye, nubwo hariho ikiriganiro bigeze gutanga. Kumbure nk'abantu boba bakubonye uno munsi bashaka kwidondora amajambo makeya, hanyuma tugaheza tukabandanya. Karibu cyane. Murakoze cyane. Narabivuze kandi wabivuze. Nitwa Faxade Nduwimana. Nkunda Imana, nkunda no kuvuga ijambo ry'Imana. Kumaze igihe kitagito mvuga ijambo ry'Imana, nagira ubuntu muri imisi ndizigirwa mba umupasiteri mu cyamake, nivyo novuga. Yego, murakoze cyane. Rero tudagiye kure, tugomba kumbure dusenga Imana, hanyuma tumaze gusenga Imana uheze ushikirize abantu bariko baradukurikirana ico Imana yashitse ku mutima kugira ngo ugisangize n'abandi. Na kare umupasiteri ni ukuvuga ko uri umwungere urumva abarongoye aba aragira intama ni nyinshi mu isi, nk'uko Yesu yavuze ngo genda mu isi yose mukwize ubutumwa bwiza, uwemera akabatizwa uwo onye azokizwa. Kubw'ivyo rero nagomba mwebwe nyene kugira ngo muce musenga Imana, hanyuma duce tubandanya nibikurikira. Yesu nabaho umugisha. Karibu. Murakoze. Kadusenge. Uhoraho Mana yacu iri mu ijuru, ndashimira ndakengurutse umwanya mwiza nk'uyu duhaye Mana. Nukuri ni umwanya mwiza wo kumbere yawe, wo kumva ijambo ryawe no kukumva icyo tubwira bice mu ijambo ryawe. Mana ubwacu duhezagire, uduhe inkomezi zo gukorera, hanyuma uhezagire ugiye kuzokumvira ijambo ryawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Babohoka imitima yabo, bagirwe ubuntu, amazina yabo abone kwandika cy'ubugingo. Natwe twibuke ko kwizera ko tuzohembwa niyo twarangiza urugendo twatanguye amahoro. Sabye nizeye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami nizigiye. Amen. Murakoze cyane gose Pastor Faxade. Kwayo rero umwanya n'ugwawe turawukugabiye ngo ushobore kuwukoresha. Murakoze. Ntanguye gushima introduction ugize, kandi ndashima Imana kwimpaye chance. None ndagushimiye ko bitanga ngo ukorera Imana, kandi nshimiye n'abazoga ubuntu bakatwumviriza, bakumvira mu ry'Imana, kiganiro cyose bakacuza bakakimara, binashobotse bagasangiza n'abandi. Nk'uko mwabivuze muri introduction mwagize ko ni igihe cy'iherezo, nanjye mfite umwete n'umamagaro wo kuvuga ijambo ry'Imana ngo abenshi bashoboka bumva ubutumwa. Nk'uko Yesu yabivuze, mugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza, mubatiza abantu, mubigisha ibyo nababwiye. Rero ikigwa mfite uyu munsi kivuga imigwi y'abanyavyaha. Uheze navuze akamaro ko gukizwa, ariko umuntu akizwa rero avuye mu vyaha,
nganerekane imigwi y'abanyavyaha. Bibiliya nsoma ifiswe n'ibitabo 36 ivuga ibyaha 370. Rero nahisemwe kuvuga imigwi 10. Nza kuvuga imigwi 10. Imigwi ishobora kuba myinshi ariko nshaka kuvuga imigwi 10. Ndasoma mirongo itari mike ariko nza kuvuga ndayivuga uko nzoba ndiko ndavuga iyo migwi y'abanyavyaha. Umuntu niyisanga mu mugumwe cyane natana wisangamwo akumva ijwi ry'Imana rimukozeko, ico gukora no kwihana. Imirongo mpera ko ibiri ntaravuga mu gwa mbere ni umusiguzi igice c'indwi ku murongo wa 20 havuga ngo nukuri nta mugorotsi ariho kwisi akora ibyiza nta cumure. Uno umurongo wa mbere nishimikiza. Umurongo wa kabiri uri mu Baroma 3:23 uvuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Niyo mirongo ibiri atanumwe ashaka gukwepa kuko ivuze bose naje ndimwo, ivuze bose nundi muntu wese arimwo. Nimba twarahariwe nuko twihanye ariko ibyaha twarabikoze. Nandi yavuga ngo nukuri nta mugorotsi ariho kwisi akora ibyiza nta cumure. Iryo jambo rinkura ko kenshi bigatuma nama niraba rero nisuzuma ku murango no mwijoro, kandi kuja mwijuru wese imirongo agomba kuba yizi akitandukanya n'ikimana yanka kako kimana igomba. Rero mu 10 mfise mu gwa mbere n'abantu batitwararika. Abantu batitwararika ngo batazi ko abanyabyaha ariko n'umugu ukomeye abanyabyaha kuko turi ahantu tuvuga icongereza ndajyashya mu tumwe kw'icongereza nibaza ko idatsitaza gome abatitwararika mu cyo tubita ngo the careless. Aba rero uni ugoye iyo umuntu yikorera ivyo agomba na cyane cyane munezo w'isi akora ivyiwe iby'ubuzima bwiwe ntabona ibirenzaho. Iyo icyumviro cy'ivy'Imana kimujemwo aca cirengagiza. Uyo ntahakana ko Imana iriho ariko ntacyo bimutwaye, kandi aya majambo akurikira ntacyo amutwaye, ntacyo yibaza ko ni icyaha nk'icyo namamvuga nagakiza n'urupfu n'ubugingo budashira. Aya majambo muri uyu mugwi ntacyo batwaye, ntacyo bayumvirako. Icyaha, agakiza, urupfu n'ubugingo budashira. Ugomba kurokoka aya majambo arayumvirako akagira icyakoze. Rero icyumviro cy'uno mugwi ni kujya no kunywa no kwinezereza. Tuyisoma muri Luka 12:19. Luka 12:19 ngoma ndahasome. Luka 12:19 nongira nsome muri Bibiliya kugira ngo nerekane ibyo mvuze aho biri. 12:19 muri Luka havuga uko uye nzobwira umutima wanje nti mutima ufise ibintu byinshi bizohitikirana imyaka myinshi, ruhuka uje unywe unezerwe. Ni ijambo ry'Imana. Nk'iryo jambo umuntu ntacyayo ribonamwo ariko ujya mu gwina avuze abo bantu bikorera ivyo ibindi babyitwarariko, ariko umuntu azopfa arazi ingene yitwara. Umuntu ari mu bugingo budashira afite ingene yitwara. Uwuzi icyaha cyari cyo n'ingaruka zaco arazi ingene yitwara, ariko abayitwarika ibi ni umugwi wa mbere w'abanyavyaha. Umugwi ugira kabiri n'abantu bahenzwe canke abantu bajimijwe. Mu cyongereza bita ngo the deceived. Abandi bavuga ko byinshi nabo nyene kuko nkuko wabivuze turi mu gihe cy'iherezo. Harimo abantu bahenzwe hakumenya ubwenge. Ari jambo rindimwe muri iyi minsi riko ramfasha rivuga ngo abantu banje bishwe no kutagira ubwenge. Riri muri Hoseya ryerekana ko abantu bishwe no kubura ubwenge bo barahendwa barazimira bakazimizwa. Riri herezo sigiza. Numva Imana impagurukije ngo ngira icyo mvuze uza kumva hari umugwarimwo ngo yikebuke agira icyakoze. Rero uyu mugwi navuze mu ncamake bahaye amatwi inyigisho z'ibinyoma, kandi inyigisho zibazimiza zihumisha amaso yabo kuko womengo izo nyigisho zifise itanguriro canke fondation yo mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero mu ncamake nuko bameze bikabazimiza bikabajana hatariho ntibabibone. Fise imirongo ngira nsome itari mike ifasha kwerekana ko abantu benshi bazimiye. Mbere muri Petero wa 2:3-16, Petero wa 2:3-16 ndasome tumvuge nahavuga ndanyaragura nsome imirongo myinshi ishoboka.
Petero wa kabiri 3:16 havuga ngo yegeranije atyo mu vyete vyiwe vyose aho yavuze ivyo, muri ivyo harimwo bimwe bimwe bigoye itahura iby'abatungu badakomeye bagoreka nk'uko bagira ivyanditswe bindi bakihamagarira guhona. Harabagoreka ivyanditswe bakigisha, rero abumva ivyanditswe egome bigoretswe barazimizwa bagaca bazimira. Ngomba kuvuga ni majambo ari mu vyerekana iminsi y'iherezo no kugira ko abigisha b'ibinyoma canke abigira bavugishwa. Timoteyo wa mbere 4:4 ndasoma muri Timoteyo wa mbere 4 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 4. Ariko mwemu avuga vyeruye yuko muhe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni, bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi, baziza kwabirana, baziza n'ivyo kurya kandi ari vy'Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ivy'ukuri babirye bashima. 4. Ikimana yaremye cyose ni cyiza, ntiharimwo ico gutabwa iyo cyakiriwe nushima. Iri ni jambo ry'Imana, uko niko bameze. Ndabana yasoma ibice bitari bike. Timoteyo wa kabiri 3:1 gushika kuri 7. Ndasoma nihuta. Timoteyo wa kabiri 3:7. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kandi wari wabivuze kweri, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, bigarura, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibahimbara, bakirutisha Imana. 5. Bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa no kwifuza ku buryo bwinshi ndwi, bama biga ariko ntaho bashobora gushika ku kumenya ukuri. N'aya majambo kweri nk'ubu tubiravye nuko amadini menshi mw'isi ameze, uza gusanga si yose ari mukuri. Utagize mpwemu yera ngo amenye ingene agenda, bamwe barazimizwa. Ariko ijambo ry'Imana diko tuhasoma ni ry'ukuri, ririmwo ukuri kose. Ufise mpwemu yera ashaka kuvyumva ati kuno n'ukuri, nta kuzimizwa kurimwo. Some kandi Timoteyo wa kabiri 4:3 shikane kuri 4. Kubwo igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko ko amatwi abajya yifuza kumva ibanezereza. Bazokwiyondaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo. Ngiri rya jambo navuze. Kandi bazokwizira amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Niri ni jambo ry'Imana. Ngeze muri Matayo 7:15-16. Matayo 7:15-16 ibice nateguye nzo ndiko ndavyegeranya cenza gutanga insiguro gusa ziyo migwi yose nanigeze kumugira kabiri. Matayo 7:15 gome 16. Mwirinde abigira bavugishwa n'Imana, baza muri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere aramabingira y'inkazi. Muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ko bitovu? Aho kubamenyera abantu badakorera Imana mukuri, batatumwe n'Imana, bavuga ibinyoma, imbuto bama zirabagaragaza. Ndashimira ijambo ry'Imana ko itwerekeza nge tuzomenya abakorera Imana mu mpwemu no mukuri. Ego hanyuma rero ibi vyakozwe n'intumwa 29 ndasoma mwiza Yesu Kristo. Ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye
umukuku Imana nitugirira ikigongwe, kuko ibine bigoye turimwo bituma abantu bashobora kuzimira, niyo bari mu masengero bakazimiriramo. Nico kintu kintera ubwoba cyane ko umuntu ashobora kuzimira ari mu rusengero. Nkiri umwana cyangwa nkiri umusore, hari umugani twumva ko ibuye rishobora kuba riri mu mazi rigaterekagira ubukoko kandi mu mazi ntiryoge, ugasanga ari cyafuye. Niko n'abantu bameze rero, ariko uzogirwa ubuntu akumva ijambo ry'Imana gako ico bivuze azorokoka, niyo yanazimizwa azokumva ati ibi sivyo, kuko nta cyotuma ubutuma umuntu wese akihana bwogera igihe bugahinduka. Buhindurwa n'ikisi? Ijambo ry'Imana rihinduka, Imana ntihinduka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yarejo n'uyu munsi niko ari, niko azokama ibihe byose. Iryo ni ijambo ryo kwirinda ishingira intahe. Umugwi ugira gatatu n'uyu ngo abaharira ni wabishi, mu cyonge twita ngo the objector. Abantu baharira n'abantu urabona batigera bihana, batigera bemera ko bacumuye, baguma baharira nyine bagaharira. Bavuga ko Bibiliya yigwanya, niko bavuga abantu bamwe bamwe, ngo umurongo gwanyu Bibiliya ntiyigwanya, ku muntu avyumva burya Bibiliya iruzuzanya, ijambo ryose rifise umwanya waryo. Niko migani havuga ijambo vyo mwanya waryo riraryoha. Ama rero ntibemera ko ari banyabyaha kandi ko badashobora kwikiza. Niko abantu bameze. Kenshi bavuga ko abavuga butumwa ari ndyarya, bakemeza ko bose basuko kandi ko sukuri. Bongera ko ibingo n'ibimana ibaho, ni kuki yemera ko ibi bibaho. Ibi bibaho kuba Satani arahari. Niko kazi Satani ajejwe. Baca bagize Imana makosa rero nico kibakora. Bagaca berekana ibibi byinshi bibera mwisi. Bose baguma blaming Imana. Ayo majambo yose umuntu avuga ni icyitwazo kimuhuma amaso kugira ngo abandanye gukora ivyaha. Ibyo rero sivyo habanamba abantu baharira, abantu bahari yani batemera Imana nkuko niko bivuga, n'umugwi munini w'abanyavyaha, nuko baba bari kose n'abanyavyaha. Umugugira kane n'umugwi w'abantu batemera ko Imana ibaho. Mu mugwi batemera ko Imana ibaho bari imigwi itatu, ndayize mu Cyongereza ariko ndayisigura mu Kirundi nitonze buke buke. Imyo migwi itatu, umugwi wa mbere witwa ngo agnostic, undi witwa skeptic, undi witwa atheist. Ni imigwi itatu iri mu mugwi umwe, abantu batemera ko Imana ibaho. Uwa mbere uvuga ngo agnostic, bavuga ko atawuzi neza ko Imana iriho cyangwa itariho. Bari banavuga nkuko bagakekeranya bakaduta ko Imana ngo mbega Imana iriho cyangwa niba. Abo oye n'abanyabyaha, natavyo ubona bakoze kubera iyo mvo gusa, n'abanyabyaha. Hanyuma rero ntibemera neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Turemera neza ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana. Ababihakana rero n'umugwi kanaka abanyabyaha. Ntibemera ko agakiza kabaho. Uteme Yesu kakakiza worokoka gute? Ni gico cyo korokora atari Yesu. Bavuga ko ari iby'abantu bapfa kwivugira. Ntibemera ko ijuru canke umuriro bibaho. Ariko ndashinga intahe ijuru ririho n'umuriro uriho. Urumva ko umuntu abizi canke avyumva asoma na Bibiliya, none udasoma Bibiliya nta kundi. Ariko wisoma ntavyemere nta kundi. Hanyuma abo bahakana ukwizera egome kw'aba Kristo. Uyu mugwi wo uhakana ukwizera kw'aba Kristo. Umugwi wa kabiri mugwi watiza ko Imana ibaho witwa the skeptic. Nabo ntibemera Imana, ntibemera ko Imana ibaho canke ko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Bobo ntibakeka, baremeza ukwizera kwabo kandi bagwanya abakristo. Hari umuntu ahaririza ivyo vy'Imana ntagwanya abakristo wa mugwi wa mbere, ariko hari n'ufata ingingo yo kubagwanya. Urumva uwo mu gukomega w'abanyavyaha wo gutinya kweri no gusenga cyane no gusengera, kuko urumva ko babaho. Nundi mu gumenyekana je isanzwe ndi kera ntaraza mu byo gusoma no kusoma cyane, ubitaba atheist. Abatheist nabemeza ko atamana ibaho, berekana ingene ibintu byose vyabayeho, amasiyanse bakoresheje ubwenge, bavyita mu cyonja ngo the phenomena of creation by natural causes. Abana bita ngo ni big bang, bakavuga ngene isi yabayeho, ngene yaturitse, ariko mujya buryo tuzi ko isi yaremwe n'Imana. Rero urumva ko hari inyigisho nyinshi z'ibinyoma ku isi, imiganya vyaha kandi terigwira nje gituma ntagwa kwa maso bakamenya ingene abanyavyaha bameze n'ingene bakora kugira ngo bere maso. Hamariko kwera ko Imana iriho,
ko yiyerekanye biciye mu mwana wayo Yesu Kristo kandi ari we mukiza w'abantu bose. Ibi nivyo bikeneye ko tubana tubivuga kuko n'abanyabyaha bari kwigisha. None twe twubuzoki kwigisha kandi bari kubakwiragira mu bantu babigisha ibinyoma. Natwe avuga ukuri tugomba guhaguruka tukigisha abantu bakamenya ukuri. Uzomenya ukuri kurabohora. Niko birivuga ngo nimwamenya ukuri kuzobatuma mwidegembya. Uwo n'umugwi go wagira gatatu navuze. Wa kane ni abatanga insiguro canke abatanga ibituma. Mu Congereza tubita ngo the excuser. Naba nundi mugwi nyene batanga insiguro kugira ngo amakosa yabo abaveko. Ndagwakaro nk'umuntu acerewe arisigura kisigura ikosa rihaba abesheramwo akabesheramwo yapfuma hora. Rero abantu bisigura bikibi cyabo kujya kwa Adamu na Eva. Imana baje Adamu ati Adamu vyagenze gute? Hako ati I'm sorry mbabarira ngo wa mugore wama. Aratanga insiguro. Imana ija kuri Eva nawe ati inzoka. Uriko gutanga insiguro n'inzoka yibajije gushika Imana yavuze ati bibaye uhuye ko ataco bakora yarabwiye amajambo atari meza. Uwo mugwe n'ubura hacariho nimwe mwemira cyahari aho umuntu yisigura kisigura umuntu mfashe mu ikosa kugemera no gushaka igongo bikananirana agaca atanga insiguro. Uwo mugwi ubaho ugira ubuntu yo kwirinda ntagirente nta ubemwo. Hanyuma rero umugwi ukwirikira ni umugwi w'abatarumva ijambo ry'Imana tubita ngo the ignorant. Uwo mengo bose barabyumvise ariko bose ntibarumva ubutumwa. Hariho no muri Afrika hariho imiryango itarumva ubutumwa. Ikimenyamenya ibihugu usanga mu gukimanya indimi nyinshi ntabwo ari indimi zose biri yashikamo. Abumvise ubutumwa n'abantu Bibiliya yashyize mu rurimi rwabo abo barabwumvise. Abakiba mu mashamba batashigwa n'amajambere ntabwo barumva uko n'ukuri. Kandi cyumvikana none abatumva ibya Bibiliya bumva ubutumwa bwokoki. Hari n'ahantu ugiye ukavuga iby'ubutumwa baca bakwica. Birazwi n'ibihugu by'Abayisilamu barabwikira si bose barumva ubutumwa. Ntawuze gituma Yesu atarashika kuko abantu babona ko yatevye ariko nicyo kimumvo. Natwe mu Roma ahantu herekana ko n'igitigiri kizoba gikwiye tayari gikwiye ishingo barabije mu munsi bavuga ikindi gihe bizoba biheze. Nico gituma twafise ubuntu budasanzwe bwo gukwizwa bwo kwakira Yesu Kristo tukareka ivyaha ko umuntu buturiko iyo umuntu yihanye araharigwa. Hari n'ibitatu bitweza n'amaraso ya Yesu Kristo aratweza ni jambo ry'Imana iratweza namwe mu yera aratweza. Rero dufise chance nini yo gukizwa no kuja mwijuru. Rero Imana yacihanganiye abanyabyaha ariko niyo ico gihe cyahera urumva utatarihana nta kundi kweri. Bamwe bazibazo nko navuze muri ya migwi bakavuga ngo none ngo bizogenda gute. Natwe ntandi havuga ngo umuntu akoze ivyaha atazi ivyanditswe azohanwa ivyanditswe bitagizene bitarabwe. Nuko zivyaha ivyanditswe azohanwa babanje kuraba iki ivyanditswe. Imana rero ntiharirizwa ikora ikigombye. Hamwe n'ababesha ngo umuntu muzima ntaje mu ijuru gute se warikoreye kari kwandikira ntawo gusibye. Byo abantu bavuga sibyo bituma utajayo. Wakoze ibigororotse cyane cyane wiyihanye tayari uragenda. Hariho n'inkuru nkunda gukurikirana wa musuma wa mwambuzi ku musaraba yarigiye atabatijwe yarigiye mu ijuru adatanze shikanwa. Ibyo dukora twerekana ko turi sawa oya. Ujya muntu yaremeye Yesu umwami n'umukiza aremera ko Yesu ari umwana w'Imana aremera ibyaha byiwe. Ujya muntu yarigiye wese amugira ngo no munsi urabana nanjye muri paradiso. Nje kuwundi mugwi akandi ntosiga ikintera ubwoba kandi none umuntu atazi ikintu akishinga ko ibyaha atavyazi umva atarimo agatirike ngaho. Nico gituma bidusa kugira umwete wo kondera ijambo ry'Imana uko byo amasengesho gusenga haza ijambo kandi ryaje kwa Mungu kundi wa Mungu usanga atajyo rije hakaze rindi likaguma riza nikumva amajambo nikurokoka. None utajayo azobimenyera hagati mu ndwi usanga hariho ibihe byo kuja imbere y'Imana hakavuga ijambo. Hari umunsi umuntu atagenda ibivuzo ntavyumve akabigwamwo. Urumva abantu harivuga ngo barihanye nindavuga ko bavuga ngo yihanye. Imana niyibizi. Imana ntabwo ivyikora ikora ivyigombye. Mvuga mu gukurikira abicura n'abicura n'umundi mugwi
mu Giswahili ni wenye wasiwasi canke mu Congereza ngo the anxious. Aba barazi icyaha cyabo kandi baracemera ariko ntibarakizwa kuko ntibarihana. Rero muri uyu mugwi bamwe baremera kwihana, abandi ntibemera kwihana, ariko n'abatazi, hariho n'abatazi ko bihana. Nico gituma Imana nimfasha kizokurikira nzokugisha ingene bihana, insiguro kwihana, kuko navuze akamaro ko gukizwa, uko navuga imigwi y'abanyabyaha n'ingene bihana nzobivuga. Umuntu amenye ingene bihana, ko utazi ingene bihana ntazi ibyo akora, naho icyaha kimenya. Hari umuntu icyaha kimenya akarira ntiyihana, none umva iherezo rizobijyaha, naho icyaha cyo yakimenye. Kumwe ko abantu uzeye abasuma, umusuma bashaka kumukubita akarira agasaba imbabazi atari uko yihanye, ari uko inkoni zimurembeje. Icyo urumva rero nigira ubuntu reka tuzigama, ibyo nzobisigura neza. Hanyuma uwundi mugwi ngeze ko witwa wariho canganyikiwa, n'abantu badwanzwe ivy'Imana vyadwanze, mu Congereza ijambo rimwe the confused, kumbe n'abana banyabyaha. Urumva ko hari igihe umuntu atovyumva akibaza ngo ayisawa, hagize gucanga ivy'Imana bikagutwanga kweri ukabiva n'iyuja, ni hatari. Hari byo gutunganya ico gihe. Rero aba nabo nyene baremera ibyaha vyabo kandi baramaze kumva ijambo ry'Imana. Abanyene bafite ubwoba bwinshi no gukekeranya kwinshi, kenshi baganzwa n'ivyumviro vyabo, mbere bakibaza ko bakoze n'icyaha kidaharigwa. Rero umuntu nk'uyu umukura mu vyiyumviro vyiwe ukamutwara mu vyanditswe vyera. Kumbe umuntu aguma asoma ijambo ry'Imana, hari ukuntu mwemwe amurongora akavyumva akamenya icyo akora, ariko umumva bacanganyikiwe ntamenye yava niyaza, urumva cyakora ibyo atazi. Umuntu ari confused akora ibyo atazi. Hari umuntu acumura ntamenye ko yacumuye, agacumura ntanabimenye ko yacumuye. Umugwi ukurikira n'abantu basubira inyuma, abo twita the backsliders. Abantu nanyene barigeze gukizwa hanyuma basubira inyuma, barigeze kwana umunezero w'agakiza, ariko ubu buzuye iki? Buzuye amaganya, nta vyizigiro bagifise haba namba. Bavuga nk'umuntu wo muri Bibiliya yitwa Naomi. Naomi sobanura ngo igikundiro. Hanyuma yavuze ngo nibamureke bamwite ngo mururazi. Ibaza umuntu hari mu rusengero akavuga ngo bayite mururazi, bisa n'umuntu yakomeretse. Nuyaga n'umuntu yakomeretse avuga ibintu by'umuntu yakomeretse nyene, suko nyene abafite umutima mubi, ariko amaranga mutima afise n'ivyo avuga n'ivyo akora n'ivyo umuntu yakomerekejwe nyene ugacumwumva. Aya majambo yanditse muri Rusi 20 naho ntiyasoma. Hanyuma rero aba bantu kandi nabo inanga zabo zaramanitswe, nta karimbo bagifise. Umuntu akijijwe arimo mpwemu yera, nayo batari muri korale akarimbo kadudubiza akakaririmba. Ariko uyu muntu yasubiye inyuma n'indirimbo zirakama n'akarimbo kakabura. Usanga nk'umugore akijijwe ariko akorotsa amasahani gapambiro kaba kariko kweri, ariko arateka kaba kariko. N'umuntu w'umugabo usanga ivyo ariko indirimbiza, akimvamo gusenga, akimvamo kumviza ubutumwa n'aba kuri YouTube, akimvamo gusoma Bibiliya. Uwo muntu ibintu vyabuze burundu, no gusenga agenda bakwezi. Kuja ku rusengero banza gukwega no kuyibutswa. Uyu muntu yarasubiye inyuma. Abantu umva yarigeze gukora niko vy'Imana, ariko hari byamuciye intege, hari ibyo yumvise, hari ibyo yabonye bituma bivamwo, akacabona ati bimeze uko nabivuyemwo. Uko bisaba naho biki. Je ndibwigena batizwa barambaje ngo uzokora Imana kugeza ryari? Navuze ngo kugeza gupfa. Nico kintu mu byo naseza imvuga, Mana ntabara ndonde mfa ntigukorera, ntigusenga, ntikuririmbira. Kiretse iyo urinze usaza bidashoboye Imana yabiguhora. Ariko none ufite inkomezi kweri ntubikore, ufite amahano utangishikanwa Imana ibibona, ufite umunwa ntukore na kimwe Imana ibibona. Rero Imana ishime ko mpwemu agenda twiyibutsa. Nubu nizeye ko abantu hawuzogiga ubuntu ko ati hano hantu nabikora nabi agahindura akabarokotse. Umugwi wa nyuma w'icumi ngoma mpereze ko n'abantu bacitse intege, abita discouraged Christian. Abantu baracika intege ku mvo zitandukanye, nkuko ndekora bivuga. Abantu babona ibitari bike bitagera neza agaca acika intege, agaca bivanga. None nimba Imana itemereye Adamu avuze ngo wa mugore, ntiyemere Eva avuze ngo inzoka,
umuntu azokwireguza iki ngo nuko yabonye amashengero yasambutse agaca bivamwo, ngo nuko yabonye umurongozi kanaka yakoze amakosa agaca bivamwo. Ico nizera umuntu wese azokwibarizwa ivyiwe, n'umugabo n'umugore, umuntu wese azogenda imbere y'Imana ku giti ciwe. Ego Imana izobaza umugabo ivy'umugore wiwe, cyangwa Imana ibaza umugore ivy'umugabo, ariko ntibazohagararana ngo bagirizanye. Oya, umuntu izomubaza ati wabikoze kubera iki, byagenze gute? Naho nyene umuntu abatsinzwe. Rero abantu bacitse intege ndabahanura kugaruka ku murongo, kuko nundi mugwi w'abanyavyaha abantu bacitse intege bakabivamwo bakabireka. Niyo bari mu bashaka no mu rusengero bakabacitse intege bari mu rusengero, umuntu akora yidoga akaba atavuye ku mutima ntabwo azobihembegwa, kuko ntivuye ku mutima. Naya majambo Imana cyo ku mutima wanje ni imigwi ishika 10 negeranije, hariho myinshi, nta byaha by'ubusambanyi navuze, navyo ni ibyaha, hari ibyaha byinshi ntadondaguye mvuze imigwi, ariko umuntu wese yumvise ko mpwemera mukozeko icyo yokora no kwatura ibyaha vyiwe akihana akavyemera. Yesu numukiza, Yesu araharira, Yesu aratabara. Umuntu afa kuvyemera gusa, hama gasaba inkomezi Imana imufashe kuzogirante kubinesha, hama gafuka magasenga gasengegwa kugira ngo imbabazi z'Imana zimube. Imana niyo iharira. Rero abumvise ijambo ry'Imana bose, Imana nibahezagire. Reka nongere nsenge Imana kubw'ijambo ryayo. Imana dushoboze ngo turitahure, turikorera akazi, ntiducike intege, ntidusubira inyuma. Cyo migwi y'abanyavyaha niko birivuga ngo hari umuntu atanagenda no mu nzira zabo. Rero Imana nishimwe. Reka nsenge Imana. Horaho Mwami Yesu, ndagushimye kubwa rino jambo ryawe Mana. Ni jambo ryubasha, ni jambo ribohora, nkuko twamaze kuvyumva ko ijambo ryawe ritweza, ko mpwemu yera atweza, ko amaraso ya Yesu Kristo atweza. Wemeye ibyaha vyiwe uciye bugufi kubw'ijambo ryawe Mwami, ubonye umugwi arimwo hama gatsindwa kemera kwihana no guhinduka. Mana numuharire, numwandike mu gitabo cy'ubugingo. Natwe ubwacu dukore kuri umunsi utwibuke Mana, utugire neza. Uzi intege nke zacu, uzi ibyaha byacu, uko twamye tubisoma tukumva ko atanumwe agorotse adakora ibyaha. Mana utugire ikigongwe. Uko twumvise ko bose bakoze ibyaha, natwe ubwacu tureme intege nke zacu Mwami, twifuza kubandanya gutunganywa gose no ugomba ko tuba Mwami. Uduhezagire, udushoboze gushingira intahe, udushoboze gutera intambwe mu gakiza, uko tugumye gukorera Mwami, ariko twanya dutunganywa, twezwa n'ijambo ryawe, twezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, tubanyakuri, duhinduka ku ngeso gushika uzozira inzamba hizovugira igasanga turi maso, tutishwe n'ivyaha, tutagenda mu vyaha no mu ngeso mbi. Utwibuke, ude gutungana, ude guhinduka, aho ugendera bera, abumvise ijambo ryawe Mwami, nandi uzobukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami nizeye. Amen. Amen. Amen.